bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, ndabagumbiriye cyane. Nizere ko ari impore, kandi ko turi bazima, ko duhumeka, kuri kuranyumviriza, ko nanje ndiko ndavuga, bivuga ngo turashima Imana. Rero kaze twumvirize ijambo ry'Imana, twumvirize ico mpwemu yera yaduteguriye uyu munsi, kuganira n'imitima yacu, ico yashatse kutwibutsa mu ijambo ryiwe. Ndaziye amajambo yavuga ngo ntitwiganyire, turacari muri ca gitabo canditswe na Luka, ni 12, ndahera kuri 22. Haravuga ngo abwira abigishwa biwe ati: nico gitumye ndababarira nti ntimukiganyire amagara yanyu kuvyo muzorya canke umubiri wanyu kuvyo muzokwambara, kuko amagara aruta ivyo kurya n'umubiri uruta ivyambarwa. Nimwitegereze ibikona ingene bitabiba ntibishwabure, ntibigire ububiko canke ikigega, kandi Imana irabitunga. Erega mwebwe muruta ibisiga cane. Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumbya uko yareha nk'ukuboko kumwe? Nuko mudashobora gukora igito rwose, niki gituma mwiganyira ibindi? Nimwitegereze amashurwe ingene akura, ntiyirirwa aratama, ntajisha impuzu, ariko ndababwire na Salomo mu bwiza bwiwe bwose ntiyarashajije nka rimwe muri ayo. None Imana yo yambika ivyatsi vyo ku misozi ityo biri uyu munsi, ariko nk'ejo bigatererwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe ab'inzu y'ukwizera gukemwe? Kandi ntimukitwararike ivyo murya n'ivyo munwa, ntimukiganyire kuko ivyo vyose abanyamahanga bo mw'isi arivyo bitwararika, ariko se arazi ivyo mukena ivyo. Ariko mwitwararike ubwami bwiwe, niho ivyo muzovyongerwa. Yemwe mwabusho buto, ntimutinye, kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Mugure ivyo mufise, mutange ibiguzi vyavyo kubw'ubuntu. Mwibaririre imifuko idashira, ubutunzi budashira buri mw'ijuru, ahategerwa n'igisuma, ata n'inyenzi zonona, kuko aho ubutunzi bwanyu buri, aho imitima yanyu izoba. Amen. Ngo ntimukiganyire. Hari amajambo ubundi umuntu azana kubwira ubwoko bw'Imana, agaca abanza akayahindukiza akayirabishako. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ntitukiganyire. Yatubwiye ngo dore yambika amashurwe ku musozi. None n'amashurwe yuma, ngo ni ivyatsi baca ngo ejo bigaterera mu muriro, ngo none ngo mweho ngo ntizorushiriza. Iri jambo ry'Imana numvume ngo singiye kuritebaho, numvume ngo singiye kurivuga ko vyinshi, kubera ko ni ijambo ry'Imana gisiguye, ni ijambo ry'Imana gikwiye, ni ijambo ry'Imana gisobanuye. Aba ngo ntimukiganyire. Nukuri pe, ngo dore ibikona nta bigega bifise, ntabwo birima, ntabwo vyimbura, ariko ngo birarya bigahaga. Reka mbabwire, jewe nasanze umwana w'umuntu ngo yemwe abo kwizera guke mwe, nukuri dufite ukwizera guke. Kubera mpora mbwira umuntu, jewe igihora gituma ntekana rimwe na rimwe, nkatekana ku bijanye n'umushahara, nkatekana ku bijanye n'ubuzi n'iki, nuko iyo ndiko ndagira control, nkaharura, mpora nsanga uburyo mbayeho wa mushahara n'ukuri ntiwontunga. Ariko nkiyumvira none Mana ubikora mu buryo bwahe, ubigenza gute? Ko turashobora kuba tutarya uko dushaka, turashobora kuba tutambara uko dushaka, ivyo nivyo, ariko nta na rimwe urarara ubusa, kandi nta na rimwe uragenda wambaye gusa, urambara. Ari n'igihe tugira n'impuzu amezi 2 3 ane agashira, ugasanga ya mpuzu nturayambara. Nukuri uko nukuri. Ariko ugasanga umwana w'umuntu biramugora guhazwa n'ivyo afise, ugasanga umwana w'umuntu biramugirira kugira confiance Imana, kubera ko Imana niyo izi ibidukwiriye, Imana niyo izi ibibereye, Imana niyo izi ivyo iduha
tukagubwa neza. Imana niyizi ivyo itugirira kandi ivy'umumaro, ibikwiye, ibitegerejwe, apana vya bindi wewe vy'umurengera, vya bindi birengako, vya bindi bingana n'itama ryawe. Ariko Uwiteka Imana arazi vya bindi bikwiriye, vya bindi Imana yokugirira, vya bindi bigatuma uhamya Imana. Nukuri Imana niyo kwizera. ngo ivyo ngo ntimuvyiganyire, kandi ivyo ngo ntimuvyitwararike, ngo kuko so wo mw'ijuru ngo arazi ngo ivyo mukene. Reka nkubwire, nagira ndakubwire ngo data arazi ko dukeneye kubaho, arazi uko dukeneye gufungura, arazi ko dukeneye kwambara, arazi ko tugeze muri Septembre, turakeneye kurungika abana ku ishuri, arabizi ko harakenewe minerval, arabizi ko hakenewe amakaye y'abana, arabizi ko hakenewe rasiyo. Nukuri ivyo byose arabizi, kandi ngo naho twokwiganyira, naho twokwidodomba, ntaco bihindura na kimwe, uretse kubabaza umutima w'Imana, uretse kuba kure y'ubwiza bw'Imana. Ayo maganya yawe ntaco ahindura kuri programme y'Imana, ntaco ahindura kuri plan y'Imana, ntaco ahindura nta na kimwe. Rero ngo turabire kubikona irabitunga, turabire ngo ku vyatsi ngo irabitunga. Ngo ninde muri mwebwe ngo yoshobozwa n'amaganya kwisumbya ngo uko yareha nk'ukuboko kumwe. Ngo nuko nimushobora gukora mu kantu gato, ngo niki gituma ngo mwiganyira, ngo nimwitegereze amashurwe bantu b'Imana. Ngo none Imana ko yambika ivyatsi ku misozi ngo icyo ngo buri munsi, ngo ariko ngo nkejo ngo bigatererwa, ngo biriho uyu munsi ngo ejo bigatererwa mu ziko, ngo mbega ntizorushiriza ngo kubambika, ngo mwebwe bizera, ngo mwebwe bukwizera gukemwe. Nukuri Imana iduhe kwizera, ukwizera gutuma umuntu abaho, ukwizera gutuma umuntu yambara, ukwizera gutuma umuntu abandanya mu buzima, ukwizera gutuma utera imbere, ukwizera kwa kundi kukuremera, kwa kundi kurema ibidahari bikaba bizima, ukwizera kwa kundi kukuremera ubuzima, ukwizera kwa kundi kukubwira ngo naho ngwaye, naho uyu mubiri uri kurabora, data aranzi, data arankunda, data mfiseho umugambi, kandi data hari ico yagambiriye kuri jewe. Kwa kwizera kukubwira ngo naho ntariko ndabibona ariko bizogenda neza, kubera ko papa arazi ko ndabikeneye. Nukuri pe. Ubundi jewe hari ibintu murambona biri kure y'ibitekerezo byanje. Ubundi hari igihe ugira amaplan, ukagira amaprojet, ukavuga ati jewe ndavyitegereje, jewe ndabiravye, iki niki ndashaka kugira gutya na gutya. Ariko hari igihe nshika muri situation nkabona hakuna njia, ariko ngaca mvuga Mana ndakugira icizere. Baba ndi ngo urumva nkakugirira ukwizera. Twama turiko turavuga ngo ukwizera kubyara, ukwemera, ukwizera kubyara ubuzima kukakuremera kwa kundi. Nukuri nkayibwira ngo Mana ndibutse ko na cakindi wagikoze, ndibutse ko niki wagikoze, ndibutse ko niki wagikoze, ngaca numva Mana ndakugira icizere, ndakwizeye, ndazi kutazondeka, ndazi kutazompeba, ndazi kutazompemukira, ndazi kutazomparamaza. Rero ngo yemwe ngo ukwizera guke. Aya majambo navuze ngo sindayavuga ko vyinshi kubera n'amajambo asobanuye. Ngo mwitwararike ubwami bwiwe, ngo niho ivyo muzovyongerwa. Ngo yemwe mwabusho buto, ngo ntimutinye ngo kuko so bimuhimbara kubaho ubwami. Data biramuhimbara kukunezera, data biramuhimbara kuguhezagira, data biramuhimbara kukuzuriza, data biramuhimbara kukugirira neza, data biramuhimbara kuguha iyo promotion yo ku kazi. Ntiwirigura urata wakuba, ntiwirigura urata icubahiro cawe, wowe gusa mugirira icizere. Biramuhimbara, biramunezera, ntameze nk'abisi, ntameze oya, biramuhimbara, biramunezera. Yumva aryohewe kukugirira neza, yumva aryohewe ko nawe wogubwa neza, yumva aryohewe ko nawe iyo nzu woyubaka ukava mu nzu yo gupanga, yumva ngo biramuhimbara. Ngo yemwe busho buto mwe, ngo data biramuhimbara ngo kubaho ubwami. Nukuri pe. Sinzi, numva uyu munsi no kuremamwo ukundi kwizera, numva no kubwira ngo mugirire icizere, mwemerere. Kubera ko niba yitwararika ivyatsi, wowe uraruta ivyatsi. Kubera ko niba yitwararika ibikona, wowe uraruta ibikona, ko waremwe mu ishusho y'Imana. Nibwo ubona ibikugose ari vyinshi, nibwo ubona atanzira, nukuri
jewe ari ibintu bihora binanira ngo mana iki ndaciyumviriye numva ndi kure n'iki ndaciyumviriye numva ndi kure, mugabo ngerageje kuraba ibyo wakoze, ngerageje gusubiza amaso inyuma nkaraba hahantu kure wankura, nkaraba kumwe wasanga nkasanga waranzanye mu nzu. Hari uwo twaganira ejo bundi ndamubwira nti jewe nanje iyo ndiko ndiraba ndatangarira ubukuru bw'Imana, ndatangarira ugukora kw'Imana. Ndamubwira ni Imana irafise ukuntu icisha umuntu bugufi, Imana irafise ukuntu yegeranya umuntu, Imana irafise ukuntu ikugira uko ishaka. Nibyo ndiko ndabiraba ndavuga ngo rega Imana bwa wundi irahari. Rero iyo ndiko ndavyitegereza ntangazwa n'ubukuru bw'Imana, ntangazwa n'urukundo rw'Imana. Ndavuga ngo Mana ni ukuri twitayeho, ibintu byose dukeneye Imana irabizi, ibintu byose dushaka Imana irabizi. Ijambo rirambwiye ngo twiteho ubwami bw'Imana ngo niho bijya byose tuzovyongerwa. Yemwe bantu muja gusuma, nama ndababwira inyongera ikuye abantu mu nzu y'Imana, inyongera iteranije abantu n'Imana, inyongera itumye abantu ivy'Imana bitwara uko bashaka. Ariko reka mubwire, buriya umuntu akongera wagutse, ni umuntu ushaka kukongera utaragwa, ubanza kugura. Kandi niyo waguze nabwo hari gakubwira ati inyongera ntayo, hari gakubwira ati inyongera yaheze, rero gatete natwe tubirangura vyanse ubu nta nyongera tugifise, niko bimeze. Ariko iyo nyongera iyo niyo ikuye abantu mu nzu y'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranura, ibisigaye byose ni nyongera. Kandi ivyo izomenya ingene biduha ngo tukiri mw'isi izoduhemba 100%, kandi ngo n'ijuru ntizoritwima. Ariko abantu twishakira inyongera imbere yo gusoma. Gusoma kwawe rero, gusoma kwanje rero si ikindi ni ugukiranuka, ni ukugenda uko Imana igomba, ni ukwitaho ivy'ubwami bw'Imana, ni ukwitaho imirimo y'Imana, ni ukwitaho gusengera itorero, ni ukwitaho itorero, ni ukwitaho imfuvyi n'abapfakazi, ni ukuri pe, ni ukwitaho imirimo y'Imana, ni ukwitaho inzu y'Imana, ni ugukora kubaha aya mabwirizwa ko kundi nyene tuyazi, tukagendera munsi yayo, tukagerageza gukiranuka, ukagerageza uko ushoboye. Ico nico Imana igushaka ko point. Ibisigaye byose irimenya, ni charge yayo, iramenya ingene ibigenza. Rero dusabe imbaraga z'ubwenge, dusabe imbaraga zo gukiranuka, dusabe imbaraga zo kugenda uko Imana ishaka, dusabe imbaraga zo kugenda twubaha Imana, dusabe imbaraga zo kugendera munsi yayo, dusabe imbaraga zo kubandana turondera ubwami bw'Imana. Ibisigaye byose izobitwongera. Ntusubire kwiganyira, bwira umutima wawe utuze, bwira umutima wawe uhumure. Ivyo ukeneye byose Imana irabizi, kandi n'ukuri ntabwo izobikwima. Mw'ijuru nta marya, nta biharage n'umuceri, mw'ijuru nta mpuzu zumba zingene tuzokwambara, ngira tuzokwambara ya kanzu imwe Yesu yambara. Sinzi uko biri mugabo nta muntu azokena ico yambaye. Umviriza, mw'ijuru oya bizoba ari ibintu nyene bimeze neza. Ibi bintu rero biriko biradutesha umutwe, ibi bintu byatubujije amahoro, ni ibintu by'akanya gato cane. Reka rero tubandane dukorera ubwami, tubandane dushaka kuzogera mu bwami, tubandanye dushaka kuzobana na Kristo, tubandane dushaka kuzohobera Kristo, tubandane dushaka kuzomubona, tubandane dushaka kuzomugumbira, tubandane dushaka kuzobana nawe iteka ryose. Hama ibi byo kw'isi tuzotambuka yabiduhaye, nukuri azotugirira neza. Wame wibuka ko yitaho inyoni, wame wibuka ko yambika amashurwe, ubundi uca ugenda uraramye, ugenda ubiraramanganye, uvuga ati jewe nkorera umwami, kandi jewe ndi umwana w'Imana, kandi jewe naremwe mu ishusho y'Imana. Rero na biriya byose bindi navyo azobinkorera. Hanyuma uca ubwira umutima wawe utuze, wisegure, wiryamire. Byose arabizi, ivyo ukeneye byose arabizi, ivyo ukenye byose arabizi. Na bya bindi utombwira cyangwa utobwira mwene wanyu, utobwira n'umugenzi, bya bindi utobwira umugabo wawe cyangwa utobwira umusheri wawe, kubikeneye, kubikenye, kubigomba. Ariko Imana irabizi kubigomba. Niyabona bijanye n'ubugombe, niyabona ataco vyica mu mugambi wanyu, niyabona ataco vyica mu bumana bwawe, kuri zobiguha, hanyuma nawe ugubwe neza. Rero nariko ndabwira nshuti mukunda, wowe ubona hari ibintu byagucanze, wowe ubona hari ibintu utabona imbere utabona inyuma, wowe ubona wabuze voie de sortie, umviriza ndakubwire, reka kwiganyira, kubera ko kwiganyira ntaco bimaze, kwiganyira ntaco bihindura. Ahubwo haguruka ukorera Imana, haguruka urondera Imana muri ubwo buryo nyene, ubwo nyene budashobotse. Uhaguruke uyubahe, uhaguruke ugendane nayo pe, uhaguruke ureke kwidodomba, hanyuma witurize, kuko utaranavuga gusa ivyo ukeneye byose irabizi. Rero nurinde guhumuriza umutima, ubwire umutima wawe utekane, umutima wawe n'ukuri uwubwire usubire ureme, usubire ugume, ngo mugire ngo ibyo mufise ngo mutange ibiguzi byabyo ngo kubw'ubuntu.
ngo mwibaririre imifuko idashira, ngo ubutunzi budashira ngo buri mw'ijuru, ngo hategerwa n'igisuma, ngo mw'ijuru nta gisuma yewe nta n'inyenzi ngo zonona, kuko ubutunzi bwanyu ngo buraho imitima yanyu izoba. Rero umutima wawe uwubwire uhanga amaso ijuru, hanyuma witurize, ibisigaye byose Yesu arabibona. Shalom, shalom, shalom.